rekana nawe naramufatira n'amashengesho rekana na Chris afise umuhamagaro uteye ubwoba nico gituma uno munsi abantu bariko barahaguruka ku bwa Chris neza cyane uramufatira n'amasengesho yakomeye cyane reka none sasa rero wari watanguye ne tubihuze na Chris bavuga narafasha akanya nkurikira ivya Chris ukuntu bagiye bamuvuga umukozi w'Imana reka ndakubwira ikintu kimwe gikomeye cyane uremera yuko ari abantu batoranije koko n'Imana je ndavyemera kandi bakora ibihambaye ndavyemera cyane nuko Imana yagabiye isi abantu ndavyemera cyane ni gutatahura Chris Ndukumana yatahuye amabanga y'Imana atahura n'amabanga y'umwijima ibintu bibiri azico shetani yanga azico shetani yakunda azico Imana yanga azico n'Imana ikunda bisigura uyu muntu yaremanye ubudahangagwa ni zawads nibage wumva ngo abatoranijwe rero abatoranijwe bariyo si Chris gusa ariyo abandi bakomeye Imana ikwirabika muri bo bisigura rero Chris kugira bige abantu bakuzura yaratahuye amabanga y'Imana ati gute rero shaka ndakwerekerera ujya mwijima uri mu muntu gute igihe bagya abamarayika bamanuka baje kusambanya bagya bakobwa beza bo mwisi uriyumvira yuko bagya Imana mu kubarimbura basize ibisigi vyabo ari abantu uno munsi bariko bara effectisi mu gucoza abakozi b'Imana bahambaye mu gucoza abakozi b'Imana batoranijwe mu gucoza mu kugira publicité shetani muri iki gihe bakapublia ivya shetani ko akomeye kurusha Imana bakibagira yuko muri bo ari umuco n'umwijima rero attention ari bivyo bijya ibintu byarasize hariho ibisigi byavyo naba rero bacafuza abakozi b'Imana Chris igiye ama TV online abantu bamwataka aravuga zinigera mbona avuga nigeze kumona rimwe ariko aranavuga ahubwo avuga ati mwabantu mwe ntawo natumye ngo angwanire ni mureke kwishurana nabo bantu kuko azimana yiwe mugwanira ndazobanesha nico bisigura neza cyane no kuva icambere we yarimenye amenya imbaraga afise neza cyane hanyuma amenya ko afise Imana imugwanira neza cyane ntakeneye yindi protection nakeneye isi kumugwanira koma yaratawe isi arimwo ko igendana n'ibintu bibiri ati gute rero aho Imana iri shetani aho gikorane cya Chris kiri hajya kuri ETS na shetani yariho nico gituma shetani umuntu akora ibihambaye shetani agasiga ibicafuza abakozi b'Imana batoranijwe isi irabaruhije ubusambanyi buri ba pastere ubusambanyi abantu ibifecta ugasanga abana b'abakobwa ariko aravuga ibintu ngo abakozi b'Imana bubu ni fake bagya barafisa amatraumatisme y'aba pastere bahuye mu isi bagende mu karongo kirabura bagendesha isi y'umwijima bafise mission yo kwamamaza setani asambanye n'umukobwa amutera energy ujya mukobwa kayitwara ijya energy y'ubusambanyi ugaca ujya mukobwa kaba umuvugizi neza cyane shatuyibuka rero abavugizi ribangahe mu bisigi vya ochazi basize mu bantu ninde yaremye umwijima ni Imana Imana si Imana yego none shetani arafise imbaraga kure mu mwijima bisigura abantu ntibaritahura bo muri bo ko bafise umwijima umuntu wese akora ivyaha bikaefekta umuco abagendera mu mwijima ariko uyo mwijima nyene n'Imana irayigendera kahezagira Yesu yasenga mu ijoro Yesu mukiyaga yagiye mu ijoro bisigura umwana w'umuntu yakora ibintu mu ijoro Imana nishobora kuza unyumva iki kintu rero gihambaye kubera iki muirukana ngo umwijima shetani mwangarishe muriko muriremera ibintu mutazi
muriko murirukana ico Imana, imbaraga Imana yaremanye umwiza, arawurema neza ku mbaraga. None yisunze iki Imana? Muriko murapinga Imana. Nico gituma benshi bafungwa n'Imana batazi yuko Imana yabafunze. Kukurogota. Imana yavize agasho. None ukurogota muri bo iragufunga ubuzima bwawe, mukigira ngo barandoze. Mukagira ngo ubuzima buragoye, kumbe nivyo warogose ku Mana. Kuko Yeremiya ukuntu avuga n'isi irakugara. Wari ubizi ko isi kugara? Yeremiya aravuga ibijanye nuko isi ishobora kugara. Yeremiya arabivuga, ni kudasoma. N'isi irakugara y'uwirogose. Reka me akarora ikigwa gikomeye abantu batawura ukuntu isi yugara. Ninde yaremye isi? Imana. Si Imana? Kumbe isi ni imbaraga. Isi ni imbaraga z'Imana. Kanguka niki? Kanguka. Kanguka amavanda yite igihe kanguka babona Kristo. Ariko je nk'umukozi w'Imana mbona ijambo. Nico gituma usanga umuntu Kristo avuga gusa ni kubera ari ijambo, kuko ari Imana yavuze. Umuntu nawe ariko araryama agakanguka. Par esprit ni Imana si Kristo. Nico gituma kanguka ifise imbaraga. Mutu wakiwatanye. Ko bagaca gahura n'ikintu akunda kuvuga ati si jewe nkiza mapema, ni Imana ikiza. None yo kiza gute? Ari umuntu. Wewe ni kigoropo nkanje, ni gikoropo ku Mana. Ni gikoresho. Ni gikoresho nkanje, turakoropa, ariko Imana iri muri twebwe ihindura ibintu. Nico gituma tinya abantu batavuga. Bariho ba Kristo mu Burundi ni benshi, ariho abantu batoranye, bariho bazoza. Kandi mumenye yuko rero abandi bari nyuma cyane basumba Kristo abo Imana yatoranije. None ni Bibiliya nibivuga, ariho abi wanje nisigarije. Abana abo ari abi wanje, Imana irabizi. Imana ikunda amaraso, isonzeshe ikunywa amaraso. Kubera iki muti changaruka rero ngo abantu bafuye kuri ETS? Nimushobora kwigana miriya bajya abantu baje ari bagwaye bashaka kwakira agakiza ko bashobora kuhandurira ibintu bibi bakasiga, ukareka gucoza umukozi w'Imana ngo yishe abantu. Urumva ico kintu? Ati gutere subiye rero ngaho. Imana yikundira amaraso. Isonzeshe inywera amaraso, apana kuigaburira zijyangia z'ubuzima zizana ama tifoide, ama infections zitandukanye umuntu adakira. Bigi Imana nibikunda. Aka rero ndabarira gahoreza akimana ikunda amaraso. Wisonzeshe iciyanya none ko wisonzesheje ubura byose mu mubiri ibiri kwiragigiki. Ibikwiriye inywera amaraso kuko yatanze umwana wiwe w'ikinege. Ngo acungira iki? Isi. None Yesu yagize iki? Ni yatanze amaraso yiwe y'igiciro gusumba. Ni nayo none umunsi twogamwo tugakirira n'ibyaha muri ayo maraso. Mutinya amaraso, tukira indwara. Mutinya yuko Imana, kubera ko Imana yatanze amaraso. Byumvikana ko ari ikintu c'agaciro vyo. Ni ikintu c'agaciro. Ariko yoyo nta kiguzi ikidukeneye ko kirenze kuyigororokera. Nico gituma rero kugira umuntu agororoke abanza kwisonzesha imunywa amaraso. Shalom to everyone. Imana ibaho umugisha cyane. Nige mwahisemwe kubana natwe cyane mu biganiro nka bino vy'akarorero utosanga ahandi hantu na hamwe. Jewe nitwa Ndikuriyo Leonce the son of Dr. of Love aka Deacon aka the ambassador. Ndamushimiye cyane mutoya wanje yitwa Prince Keys, niwe aba hari mu masanamu nkano kugira noneho tubandanye tuva mu bwiza tuja mu bundi. Ona kiriye yitwa Prophet Mr. Enkoni aragarutse mu mwanya mwiza, mu mwanya ukwiriye, kubera uwo ntapfa igihe aziye. Bwana Enkoni, ndaguha ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane kunyakira mu bwami bwanyu. Mumeze neza Mutama Enkoni? Turashimuraho. We yongeye kubikora tukaba duhuye ku wundi mwanya. Navuze ngo uza mu mwanya mwiza. Kano kantu ndakabwira abantu. Naragukeneye mu misi heze.
biranga. Neza cyane. Sinzi nimba ari wewe ugira izo condition. Sinzi nimba ari umwanya uba wansa Imana ikavuga ngo muzohora ku mwanya uno. Bo icya mbere ni umwanya, icya kabiri ni gihe. Umuntu usanga afise mwema murongora agendera mu bihe. Ya. Yego. Ari igihe wa musi wa nkenera nari kuza nkaronga ikibazo. Ya, isi iragoye. Ejo gituma mutambonye. Bo mfise umuryango byose bica byinjiriranamo nuko. Yego. Umuntu ashobora kuvuga ngo umu prophet ukamenga arakobesheye arabiye kubiboneka. Akarorero hari abantu bagukonfunda bakabona menga uri mu mizirimo. Neza n'abandi bantu ashobora kubona wambaye akantu ku maboko ukamenga nishapure uri mu katolike. Neza cyane. Koko uri mu prophet? Bo ndi umukozi w'Imana. Ya, ndi umukozi w'Imana. Bo ayo mazina bivanye na miriyembamwo niyo banyita ayo mazina, ariko ndi umukozi w'Imana. Yego. Ya, ndi umukozi w'Imana. Ari abanyita mu prophet, ari abanyita pasteur, bivanye n'ijambo rimvamwo. Iyi jambo rikuvamo ari giza, abantu bakwita amazina menshi cyane. Rero unyise prophet, unyise pasteur, unyise koani, byose kuko ijambo rimvamwo n'umuriro. Rero ndasavye abantu bose reko turaba bashire commentaire y'umuriro, kuko umuriro niyo mazabao y'Imana. Bashire commentaire y'umuriro. Umuriro ni mazabao ya Mungu. Ya Mungu. Ikimenyetso cy'Imana gihambaye. Umuriro. Ahantu hari amajini, ahantu hari satani, impwemu mbi, umuriro w'Imana uraturira. Hari abantu bakunda kubona ivyo bicaniro nko mu ndirimbo z'abasani canke n'ahandi henshi. Ahubwo abantu bakavuga ngo abo bantu ngo bariko barahimbaza imbaraga za Lucifer canke za Sekibi. Ni kutamenya isi. Ya. Ninde yaremye umuriro? Ninde yazanye umuriro? Imana. Bareke kuhimbaza canke guha agaciro ikibanza shetani, kandi satani yivye ibintu vyinshi Imana. Ya rero abantu baha ikibanza Imana, baha ikibanza shetani, baba baje kwinfecta isi turimwo. Dufatire Afrika. Yego. Dukanguke. Ya. Dukanguke. Tukiri ngaho tugiye kuganira ikiyago gihagaze ku kintu kivuga ngo dukanguke nkuko bivuze, ariko kandi dutandukanye isi y'umwijima n'isi y'Imana nzima. Impamvu ako kantu mbanje kukavuga nukubera ko nigeze gushirako mu misi heze video y'ibintu vya Chris Ndikumana nakanguka. Hanyuma muri benshi bagize comment, nawe uraza ariko usanga inbox uravuga ngo ndashaka umpe mikoro mfashe abantu gutandukanya no kumenya gose uburyo butandukanya isi y'imwemu n'isi y'umwijima. Zose n'isi z'imwemu of course, ariko wambwiye ngo urashaka gutandukaniriza abantu isi. How can I say, nyibutsa wavuze gute ushaka abantu batandukanye? Reka ndakubwira amabanga akomeye kandi bankurikire banyumve. Ibi bintu byumva abantu bafise mwemu yera, ariko abari mu mwijima ntibashobora kunahura. Ariko kubw'ubushobozi bw'Imana abari mu mwijima turabakurayo n'umuriro w'Imana. Reka ndakubwire turaheza baje. Urazi iyi Bibiliya nazanye ifise ibintu bibiri. Iyi Bibiliya ifise ibintu bibiri. Ifise ubutunzi n'ubukene. Ushaka kumenya Bibiliya neza yuko yo kugira umutunzi, uratuza ukaca wiga neza, wifatishije iki rero? Meditation na Yesu yarabigize. Reka dusubire inyuma rero ndagusigurire neza. Iyi Bibiliya abantu nibayizi neza, ariko ukoreshwa mpwemu yera bisigura Bibiliya ifise guhindura amahanga, kandi Bibiliya ifise gukura abantu mu mwijima, kandi Bibiliya ishobora kukugira umukene wisomye nabi, kandi wisome neza ikakugira umutunzi. Vyose biri mu muntu. Nimba isi y'umwijima n'isi itari umwijima abantu bavyumva birihe, biturukahe, bakabibura bikabayobera, biri mu muntu. Ya biba mu muntu bwiyo, biba mu muntu. Ati gute rero? Imana mu kurema isi yayiremye kweri, ariko isi yayigabiye nde? Yayiraza umuntu. Inde? Adamu. Nimba Imana yabonye yuko Adamu ashobora kuganza isi, bishoboka yuko Adamu afise imbaraga yo kuganza isi.
isi yari Adamu. ya Adamu. Kurankurikira neza. Ndakumva. Bisigura yarabonye yuko uyo muntu umwijima yaremye umwijima Adamu azowutwara, yaremye ijuru, yaremye umuco Adamu azowutwara muco, vyose muri we vyubakiye mu muntu. Reka rero nkwege nce nkenda kwa Kristo ndi ku Mana. Siko Imana mu kurema isi yayiremye n'ibintu bine. Ibintu bine ni inkingi zine z'isi. Inkingi zine z'isi zifasha iki? Zifasha isi. Zifasha isi. Ziseguye isi. Voilà. Hanyuma izo nkingi zine zoze zifashwe n'iki? Nibaza ko ari Imana izifashe. Zobakiye ku rutare. Urutare nago ni Kristo. Ni imbaraga. Nishuye neza. Ni imbaraga. Bisigura nimba ziga nkingi zine zozo zifatishije zisigura zoze zifatwa nande? Nuwazishizeho neza cyane. Ni imbaraga n'abamarayika bafise imbaraga b'inkingi zine nibo baseguye isi neza cyane bafata ziga nkingi zine pa n'isi. Nico gituma umuntu yubakiye mu bintu bine bifise imbaraga. Umuntu muri we afise umuriro, umuntu muri we afise amazi, umuntu muri we afise ivu. Umubiri. Yego. Umuntu muri we afise impwemu, hewa. Bisigura nimba umuntu ari imbaraga, Imana yari yabonye Adamu ko azotwara isi kandi azogwana n'umwijima n'umuco ari wiwe. Nta kintu gishasha cyabayeho nkuko umusiguzi muri Bibiliya yanje bivuga. Kitigeze kuba ku isi kitari mu ijuru. Umusiguzi arabivuga. Aha bino bintu tubona mu isi ni ishusho y'ibindi byabaye mu ijuru. Nta gishasha nkuko umusiguzi abivuga. Rero abantu dusome Bibiliya dutahure imbaraga z'Imana n'umuntu ziratandukanye. Ariko kuko Imana izi yuko yazananye n'umuntu muri we, nico gituma abantu batoranije bakora ibihambaye, abantu bakavuga ati uyu ni wa shetani, uyu ni akoresha Freemason, uyu yerimya ivyo migwi Jesse ndayizi. Sasa rero wari watanguye neza. Reka rero tubihuze na Kristo bavuga. Narafasha kanya nkurikira ivya Kristo ukuntu bagiye bamuvuga umukozi w'Imana. Reka ndakubwira ikintu kimwe gikomeye cyane. Uremera yuko ari abantu batoranije koko n'Imana? Je ndavyemera. Kandi bakora ibihambaye. Ndavyemera cyane. Nuko Imana yagabiye isi abantu. Ndavyemera cyane. Ni gutatahura. Kristo Ndukumana yatahuye amabanga y'Imana, atahura n'amabanga y'umwijima. Ibintu bibiri. Azico shetani yanga, azico shetani yakunda, azico Imana yanga, azico n'Imana ikunda. Bisigura uyu muntu yaremanye ubudahangagwa. Ni zawads. Nibage wumva ngo abatoranijwe. Rero abatoranijwe bariyo si Kristo gusa, ariyo abandi bakomeye Imana ikwirabika muri bo. Bisigura rero Kristo kugira bige abantu bakuzura. Yaratahuye amabanga y'Imana. Ati gute rero? Kuko kubera iki wombwira Imana mu kugabira Adamu isi none ntiyarizi yuko afise imbaraga? Nibaza ko yabimujeje kubera ko ashoboye kubitwara. Abona yuko ashobora kandi azohindura isi kamera neza. Yego. None ntari abantu bashobora kuhindura isi bafise imbaraga y'Imana. Reka nsubira inyuma gato cyo ibi bavuga ngo shetani isi y'umwijima yatangure kuri Watchers. Watchers you mean? Ibinyabugingo by'isi y'umwijima byamanuse kubera byabonye abana ba Adamu na Eva ari beza. Okay, ndabibona. Baca bagira imibonano n'abantu b'abantu. Rero shaka ndakwerekerera ujya mwijima uri mu muntu gute. Igihe bagya abamarayika bamanuka baje kusambanya bagya bakobwa beza bo mwisi. Uriyumvira yuko bagya Imana mu kubarimbura basize ibisigi vyabo ari abantu uno munsi bariko bara effectisi mu gucoza abakozi b'Imana bahambaye, mu gucoza abakozi b'Imana batoranijwe, mu gucoza mu kugira publicité shetani muri iki gihe bakapubliya ivya shetani ko akomeye kurusha Imana, bakibagira yuko
muri bo ari umuco n'umwijima. Rero attention, ari ibivyo bijya bintu byarasize hariho ibisigi byavyo naba rero bacafuza abakozi b'Imana. Wowe izi comment zimaze imisi zivugwa ngo urumva ngo umugabo ngo bakoresha ngo izindi mbaraga banavuze ibintu ngo bajimije amatara bijya byose wabifashe nko gutyoza no gusyoza ati gute ni kutamenya aho baturuse bajya Abeli na Kayini yagize iki Kayini yishe Abeli yego mwene wabo akica afise umutima umeze gute si imbaraga y'umwijima yamutumye kandi Imana imaze kumuburira bajya rero ibisigi bya Kayini uno munsi birahari diko kwica nibisanze kuri wari abantu baca mwene data bakamwica gafa bajya ni Kayini bariho ariho abantu ibisigi bijya ochazi bajya abamareka bamanise guzambana n'abana ba Adamu na Eva ivyo bitabo biriho urumva bajya barafise ibisigi nivyo tuko turabona uno munsi rero ndagwa karorero uno munsi ugasanga abakoga benshi ngo jewe narafashe ku nguvu baransambanya umupastere ngo umuprofeta aransambanya gute warihe fise aho komoka ako kanura kumva niko nakumvise neza no kuvuga afise mission yo kugwisha abakozi b'Imana buko effectisi uza kubivugira ngaha wisunziki bisigura wewe ari hantu turuka ku isi y'umwijima uza ku effectisi ariko uranyumva bisigura abantu bose bacoza nibazi muri bo ko bafise Imana. Sasa ndashaka udufashe kino kintu umuntu rero uno munsi muri yo sinumva yuzuye ibintu bigoye gutahura umuntu yotandukanya gute umukozi w'Imana w'ukuri n'utari w'ukuri ucu tubwira rero na Kristo Ndikumana wewe uko umufata nuko umubona reka nuko abantu bakwiye kumufata reka ndakubwira ikintu kimwe wewe ufise Imana nyakuri siko ukamenya inkingi zine zihagaze ku bamarayika bafata urabaza amazina oya nico gituma uno munsi abantu bose bagenda mu buraruko kumbe bandikiwe mu buseruko bisigura we wandikiwe mu buraruko kagenda mu buseruko isi irakumira kuko si destin bisigura mu yandi majambo kutamenya wowe imbaraga ufise nico gituma usanga effect abakozi b'Imana. Umuntu w'Imana ukuri navuga reka ndagwa karorero Kristo yishura nde igihe bariko baramwataka ako kantu sinigera mbona afashe umwanya ngo ariko arishura nyishura diko nyishura Chris igihe amativi online abantu bamwataka aravuga zinigera mbona avuga nigeze kumona rimwe ariko aranavuga ahubwo avuga ati mwabantu mwe ntawe natumye ngo ngwanire nimureke kwishurana nabo bantu kuko azimana yiwe mugwanira azobanesha nico bisigura neza cyane no kuvuga icambere we yarimenye amenya imbaraga afise neza cyane hanyuma amenya ko afise Imana imugwanira neza cyane ntakeneye yindi protection nakeneye isi ku imugwanira koma yaratawe isi arimwo ko igendana n'ibintu bibiri ati gute rero aho Imana iri shetani aho gikorane cya Kristo kiri hajya kuri etesi na shetani yariho nico gituma shetani umuntu akora ibihambaye shetani agasiga ibicafuza abakozi b'Imana batoranijwe kuko izi yuko yo yitagira inguvu ari gusiga gusa amasi no gucafuza rero abantu bose bacafuza bavuga yuko isi irabaruhije ubusambanyi buri ba pastere ubusambanyi abantu ibifecta ugasanga abana b'abakobwa ariko aravuga ibintu ngo abakozi b'Imana bubu ni fake bajya barafisa amatraumatisme y'aba pastere bahuye mu isi bagende mu karongo kirabura bagendesha isi y'umwijima bafise mission yo kwamamaza Satani yasambanye n'umukobwa amutera energy ujya mukobwa kayitwara ijya energy y'ubusambanyi ugaca ujya mukobwa kaba umuvugizi neza cyane shatuyibuka rero abavugizi ribangahe mu bisigi vya ochazi basize mu bantu
Come on. Turacari muri ETS. Yeah. Habaye acte yo kuzimya. Nabonye abantu banavuze ko cyane. Kuzima amatara. Mu gihe numva ibyo uri kuravuga umenga umwijima nuwa shetani. Aka kantu koko ukabona gute? Ugitahura gute? Reka ntanga umuco. Siko muri ako kantu. Ninde yaremye umwijima? Umwijima? Ni Imana. Imana? Si Imana. Yego. None shetani arafise imbaraga kure mu mwijima. Bisigura abantu ntibaritahura bo muri bo ko bafise umwijima. Umuntu wese akora ivyaha bikaefekta umuco abagendera mu mwijima. Ariko uyo mwijima nyene ni Imana irayigendera kahezagira. Ya Yesu yasenga mu ijoro. Yesu mukiyaga yagiye mu ijoro. Bisigura umwana w'umuntu yakora ibintu mu ijoro. Imana nishobora kuza, unyumva iki kintu rero gihambaye. Imana nishobora kuza ahantu hari induru. Iza ahantu atuje mu ijoro. Abantu baryamye gahezagira. Ariko mu nduru abantu bafise stress y'ubuzima ko arirukanwa n'amafaranga. Kuko ukuntu bibiri mbwira ngo ivya Kayisari tubivuga Kayisari, ivy'Imana tubimana. N'ivyaye tuyimana, ivya Kayisari n'ivyahe. Sigura yuko ivyo tuyimana s'amafaranga. N'umuntu Yesu yariko aravugira mu migani. Nico gituma umuntu wese yamenye iyi Bibiliya mu migani aricara akiga Imana ikamwigisha. Uno munsi ariko arakora ibihambaye ibiruta n'ivy'abazungu tubona. Reka nsubira inyuma kwa Kristo. Uno munsi muratangaye Kristo yagira biga bikorane n'abazungu babigira. Oya ni umurundi we wacu ariko bakamuefekta. Kubera iki bikorane by'abazungu bagira biga bintu urumva bagira biga bintu bakaba nibaza ngo mu mitandao ngo abazungu bagize ibihambaye. Ariko kubera twebwe abarundi twaremye dufise ijya mitima y'abawochers basize ibisigi baza konona isi bakaefekta isi. Uno munsi bariko aravuga umurundi mwana wa mama. Ahubwo raba rero Imana twebwe dusenga. Nako kano ko mwijima ariko zinagatahuwe. Yoba yashatse guprofetiza iki? Kubanza kuzimya then bakasa. Ajya ariyo code ya abantu batazi. Abantu babayeho mu muco n'umwijima. None wowe mwijoro nuryama? Ndaryama. Niki? Ni joro nyene n'umwijima. N'umwijima. Nuvyuka? Ndavyuka. Niki? N'umurango. Bisigura byose birafise imbaraga. Nta kintu ca shetani. Nta kintu gishasha yagiye Kristo yagize. Bisigura ko yekara demonstra imbaraga z'Imana mu buryo bubiri. Voilà. Umurango no mwijoro. Hose Imana irakora. Mu muco no mu mwiza. Hose Imana irakora. Rero niwe yatahuye vyose rabitahuye. Neza cyane. Kuko ni Imana Yesu yasenga mu ijoro ku musozi wa Sinayi, bamarayika bakaza. Koma mudashobora mu ijoro nyene mudashobora kuvyuka gusenga mu mwijima mudasenga. Ibi bitara twasa ngo asitara ngo n'umuco. Ni politike diko. Ni politike. Ni Imana mu mwijima iragusanga. Ya kuko niwe yayuremye. Ariko wa mugabo witonde Bibiliya iragaruka ikavuga ngo muve mu bikogwa byo mu mwiza. No kuva by'ahantu hatabona byo mu butamenya. Ucumenga umwijima ugereranywa nyine n'ibintu bibi. Ni vyaye rero ivyo bakorera mu mwijima. Ni igo yawe. Mu muntu ariyo igo. Ari igihande cirabura ni igihande cera. Wowe ukoze ibintu vy'igihande cirabura, ubusambanyi, kwica mu mwijima, kugira gusesa amaraso mu mwijima. Utwaye rigya ruhande rwa shetani rukwefekta ukaba umuntu wa shetani. Rero isi Imana yaremye ibintu bibiri. Umuhungu, umukobwa, umuco, umwijima. Ariko vyose birakenewe. None kubera iki muirukana ngo umwijima shetani? Muangarishe. Muriko muriremera ibintu mutazi.
muriko murirukana ico Imana, imbaraga Imana yaremanye umwiza, arawurema neza ku mbaraga. None yisunze iki Imana? Muriko murapinga Imana. Nico gituma benshi bafungwa n'Imana batazi yuko Imana yabafunze. Kurogota. Imana yavize agasho. None ukurogota muri bo iragufunga ubuzima bwawe, mukigira ngo barandoze. Mukagira ngo ubuzima buragoye, kumbe nivyo warogose ku Mana. Kuko Yeremiya ukuntu avuga n'isi irakugara. Wari ubizi ko isi kugara? Yeremiya aravuga ibijanye nuko isi ishobora kugara. Yeremiya arabivuga, ni kudasoma. N'isi irakugara y'uwirogose. Reka me akarori kigwa gikomeye abantu batawura ukuntu isi yugara. Ninde yaremye isi? Imana. Si Imana? Kumbe isi ni imbaraga. Ya. Isi ni imbaraga z'Imana. Wowe waremye isi. Reka. Ariko yayigabiye nde? Yayishize ku muntu. Aho nyene rero urabe ukuntu abantu bifunga bakavuga ivyo batazi. Bisigura mu yandi majambo, isi wotaza agaciro k'isi. Mw'ishambo kagenda kugira pipi. Mw'ishambo kagenda kugira pipi yindi. Ku mbaraga zande. Kumbe rero gucafuza isi ico Imana yaremye gifise imbaraga woga gicafuza nk'umuntu yoreka kukugara gute? None ako nako ni yindi filosofi cyangwa gutaho. None wowe bigirira ivyo si kwisi nyene. Cyangwa aho byagenewe. Kubera iki? Ari hano byagenewe bibintu. Kumbe muri iyi si wowe ugenda kubigirira ari ibintu bibiri. Hajyanye no bigirira ariyo muhemu mbi zikwabura. Ariyo muhemu mbi zivuga bijya turabikunda tumwabura uyu muntu ntazoronka ubuzima. Sonera ibintu bidukwikije bifise imbaraga n'Imana. W'Imana wironderera he? Mu kuvuga abakozi b'Imana. Imana wirondera mu bintu entourage ibintu Imana yaremye kuko bifise imbaraga zirenze. Nico gituma wowe uri umuntu ubicafuje muzatanganyika bagirire vyatanganyika ugasanga mukiyagara bimo muhemuzi zose. Kandi ico kintu uvuze uzi ko abapfumu bashobora kuba baradutanze kugitahura neza cyane. Bo barakominikana na environnement bikase mapema. Urumva arazi system ashobora kugerera kuri Tanganyika. Ndiko ndagusigurira vyose rero vyugariye kuri iyi si Imana yagabiye umwana w'umuntu Adamu. Hajya Adamu rero mu kwitaro Adamu batawe isi batawura ibi bintu. Isi y'umwijima abantu bose baroga abantu bakwabura ibintu vyose uzana bakabikoresha byose bisunze isi. Umuntu yugariye wumve aho umuntu yugariye. Ari abantu baremanywe imbaraga z'Imana n'abantu batitahuye. Ati gute? Umuntu yatoranijwe na rogota silence irica. Kristo ntarigera numva n'akayimaje avuga ivyo bintu. Aza gukopoza bacima amanda bamuvuga bande ngo ahangane nabo. Nahangane nabo. Ni kwitahura birenze. Roho wiwe yakiriye irarenze bigenda bizi. None Yesu yararogose. None abamukurikira Yesu si jambo. Kanguka niki? Kanguka. Kanguka amavanda yite igitufasha. Kanguka babona Kristo. Ariko je nk'umukozi w'Imana mbona ijambo. Nico gituma usanga umuntu Kristo avuga gusa ni kubera ari ijambo kuko ari Imana yavuze. Umuntu nawe ariko araryama agakanguka. Par esprit ni Imana si Kristo. Nico gituma kanguka ifise imbaraga. Mutu wakiwatanye. Ko bagaca gahura n'ikintu akunda kuvuga ati si jewe nkiza mapema ni Imana ikiza. None yo kiza gute? Ari umuntu. Wewe nikigoropo nkanje nigikoropo ku Mana. Nigikoresho nkanje turakoropa ariko Imana iri muri twebwe ihindura ibintu. Nico gituma tinya abantu batavuga. Bariho ba Kristo mu Burundi ni benshi ariho abantu batoranye bariho bazoza
kandi mumenye yuko rero abandi bari nyuma yo cyane basumba Krisi abo Imana yatoranije none ni Bibiliya nibivuga ari abi wanje nisigarije abana abo ari abi wanje Imana irabizi rero abantu bareke diko bareke kwefekta imbaraga z'umwijima muri iyi si aba bantu kuyubisha abantu nibamenye ico nahanura abantu icambere ico nahanura abantu critique nimbi ururimi nakanu gato ariko nakagingo gato nkuko Yakobo bivuga ariko karaturira umubiri w'umuntu bisigura mu yandi majambo urashobora kwiturira wowe nyene ugahinduka umuriro bisigura nimba wahinduza umuriro nibijya byakubanye byinshi niko bisigura ajya bavuga ngo mu kuzimu ngo aba Freemason bava mu kuzimu ikuzimu ni he kuzimu sha mugabo wewe kuramba ni muri Gehonomu mu vyumva ngo ni Gehonomu umva ikuzimu si hajya tumva ngo kuzimu ni ngo ni location ngo nanu wogenda ugaca wereka umuntu ngo ca wereka umuntu never ikuzimu biri muri wewe nyene ugize ivyaha vyinshi ugafa wamaze ndo mwisho ufuye niyo irengero ryawe niyo kuzimu ufuye rero bisigura ikuzimu ni ibintu wowe nyene wiyefekta muri iyi si kubera iyi si yayigabiye Imana yayigabiye umuntu ivyo wakira ibigwara muri iyi si si vy'Imana Imana nishobora kukuefekta mu bigwara ukagwara ni wowe wikwege kutamenya isi ukabihunga ari abahunga ibigwara batagwara kuko bamenye Imana ikunda iki Imana ikunda amaraso isonzeshe ikunywa amaraso kubera iki muti changaruka rero ngo abantu bafuye kuri etesi nimushobora kwigana miriya bajya abantu baje ari bagwaye bashaka kwakira agakiza ko bashobora kuhandurira ibintu bibi bakasiga ukareka gucoza umukozi w'Imana ngo yishe abantu urumva ico kintu ati gutere subiye rero ngaho Imana yikundira amaraso isonzeshe inywera amaraso apana kwigaburira zijyangia z'ubuzima zizana ama tifoide ama infections zitandukanye umuntu adakira bigi Imana nibikunda aka rero ndabarira gahoreza akimana ikunda amaraso wisonzeshe iciyanya none ko wisonzesheje ubura byose mu mubiri ibiri kwiragigiki ibikwiriye inywera amaraso kuko yatanze umwana wiwe w'ikinege ngo acungira iki isi none Yesu yagize iki ni yatanze amaraso yiwe y'igiciro gusumba ni nayo none umunsi twogamwo tugakiriramo ibyaha muri ayo maraso mutinya amaraso tukira indwara mutinya yuko Imana kubera ko Imana yatanze amaraso byumvikana ko ari ikintu c'agaciro vyose ni ikintu c'agaciro ariko yoyo nta kiguzi ikidukeneye ko kirenze kuyigororokera nico gituma rero kugira umuntu agororoke abanza kwisonzesha imunywa amaraso ko mutinya sasa tugaruke rero kuri umukozi w'Imana tunariko nkaho usoma no kunsumbya ni nk'ibihe bintu wotanga vyerekana yuko koko ari umukozi w'Imana nzima badakwiye kumurondera muri yasi y'umwijima ko ariko turavuga ni nk'ibintu umuntu yofatirako n'ibimenyetso ariyo ama miracle Imana idakorerako ibi bitangaza ubona ari bitangaza birenze Imana idakorerako ari vy'abantu akaguka systeme biga muva ngo ama Freemason Illuminati ariyo rero ibintu Imana idakorerako izana abo bantu kugira bakora ibihambaye umuntu ngo ikimuga cyane aho nyene ngo fire kikagororoka uratinya ngo fire kikagororoka wewe ariko nawe arasengera ibimuga bigakira inde Chris ivyaye ko iyo video urayifise
Bo deja no muri no kangu hari abantu bashinze nawe hari nk'umumama yashinze nawe yaramaze imyaka 25 atabyara banabwira yuko atama Trump afise mu nyuma kubwo gusenga sengera muri kangu arasama avyara umwana aho nyene yumvise iki yumvise ijambo none yumvise kangu kawayise ijambo ariko byaciye muri Kristo nka cya gikoresho wavuga c'Imana neza cyane rero ari ibitangaza bya siriplase miracle ya siriplase ariko ivy'Imana bisaba igihe buke umuntu akaza gushinga intaye we iyo kote niyo wemera cyane ibintu byatwaye umwanya umuntu akamara igihe asenga alama ya Mungu hanyuma akaza gushinga intaye ivyabaye apana bijye uvuga ubunyene ngo ndamuguriye umuntu agacakura kakero tinya kuko ariho abakozi b'Imana bari mu mwijima yego mu mwijima muri bo hariho n'abandi bari mu Mana rero zino si zibiri rero umuntu yozitandukanya gute neza cyane ni alama manake ibimenyetso Imana itanga ibimenyetso ko iyo niwe yakijije umuntu ivyahe rero ica kumuntu urumva bwana Eric Sigal aka Mr Inkoni hano hanze hari ibintu bisigaye byarateye koko abantu bikabananira gutandukanya umukozi w'Imana wanyawe n'utanyawe ko bavuga ati twarinjiranwe nk'ubu ico kibazo gifise abakristo benshi gifise abantu bizera benshi ni giki umuntu yofatira ko kugira no musi nkubahuye n'umu apotre umu evangeliste umu prophet cyangwa umu pasteur avuga ati koko uno n'umukozi w'Imana canke uno ni fake rekunda muzibukira reka ngendane n'uwo abantu babitandukanye gute niho murabaje kino kibazo isi y'umwijima n'isi yanyayo n'isi y'Imana nzima isi atari y'umwijima abantu bazitandukanye gute reka ndakubwira ikintu kimucu utahura diko muri ivyo bintu kuko Imana yaremye isi siko ikirema nabo bantu siko ariho abantu no gisigura ariho abantu bafise imbaraga z'isi y'umwijima ziribonekeza diko mu kibano uyo muntu avugwa gute oya reka tuve mu bantu muri rusange tuhagarare ku bakozi b'Imana kuko nico kibazo abantu benshi basenga bafise bakurikire nde bazomubonera kuki bazibukire nde ameze gute nisunze Bibiliya nkuko nisunze Bibiliya nkuko Bibiliya ivuga tuzobamenyera kuvyo bama bisigura mu yandi majambo umukozi w'Imana ukuri narogota numubona ico ni kimwe azafise umuriro infect katangazisi kabiri no kuvuga arabiba neza cyane akubita impact isigatangara mapema kandi nibonekeza mu bana b'abantu nacungwa n'aba bodyguard wowe ucungwa n'aba bodyguard gute ufise Imana kurinda abari ba escrow ediko abo alama alama diko abakozi b'Imana bukuri ni alama ugeze ku ya gatatu ati bizera Imana ibintu byabo biba mwibanga Imana akabiro yerekana neza cyane navyo gucungwa bararekera Imana nzima yo nyene ucungwa nkande ama bodyguard atandatu ari nyuma yawe n'inkoho uvuga ni Imana yahe wewe nta Mana ufise ayo namangetengete y'isi mu kwirongera amafaranga ako kantu urakumva ahubwo ugibukije akantu akakantu ko kudatoza amashikanwa yakoze abantu ahubwo bagashaka kuvanga ahubwo nyene ngusanga ngo ari amategeko ngo yahawe ngo naziriya nguvu yizera ukanariza gute ukuntu kizi ko Mana akoresha ibikorano ugasanga birimo abantu ibihumba amajana areka akavuga ati ari kantu ati ntibato nta mafaranga yabo nkene umva ico kintu kuko azi Imana yuko itunze ndiko Kristo ushobora kumufata Kristo rekana nawe naramufatira n'amashengesho rekana na Kristo afise umuhamagaro uteye ubwoba nico gituma uno munsi abantu bariko barahaguruka ku bwa Kristo neza cyane uramufate n'amasengesho yakomeye cyane reka none umva akantu kayobera abantu ku bantu batoranije ikintu c'amafaranga ntakenewe kweli umva akoresha ibyo bintu bikoresha amafaranga menshi huzuye abantu umuntu nubwo yotanga ijana ry'amarundi hajya hari kuva n'iburi amamiliyoni menshi hafi muri yari kubera iki Kristo adasaba amafaranga abantu urumva ko kantu
kuko yaritahuye wewe ko afise Imana itunze Afrika. Tuhaguruke, shaka nigisha Afrika yose inyumve. Ya ihaguruke yumve aka kantu. Ni kubera iki usanga Kristo yaritahuye mu kutatoza amafaranga abantu, kuko yari arazi yuko Imana nkuko batubwira mu majengero Imana igize iki? Itunze, iratunze. Umaze gutahura yuko Imana itunze, Kristo yatahuye ikintu kimwe mu buzima n'ubu abantu kizobasiga ubwenge, kuko azi yuko ivya Kaisari tubiye Kaisari, ivy'Imana tubiye Imana. Ivy'Imana tubiye Imana niki? N'umuntu connected, azi yuko ari connected n'Imana. Imana ikimuha agaciro, uhaye agaciro Kristo yahaye agaciro. Uyumve, Kristo yahaye agaciro umuntu amubona mu Kristo Imana, bamuhezagira mu bintu mutabona. Kuko yahaye agaciro abantu, ntiyatoje amashikano, yahaye agaciro Imana kuko azi yuko mu muntu hari Imana. Imana niyo imuzanira amafaranga. Come on man, urumva ko kantu aka kantu ko gakomeye. Amashikano none ntakenewe iki? Nkuba hajyatoze nk'imiliyoni 500 agaca avuga ati tuje gufashisha imfuvyi z'ahana. Nivyo bari mu bikorwa vy'Imana vyovyo. Nkuba toje miliyoni 500 avuga ati ndazi ikigo c'imfuvyi zirerewe Muyinga na Karorero, voilà, tugende gutangayo imfashanyo. Ntiyo bakoreye Imana. Wotoza abantu barushe mu mitima amafaranga gute? Aje kuruhuka ku Mana ubatoza gute? Bajya barakene, babashaka kuvugwa, baragwaye, babashaka kuvugwa Imana bataye y'ukuri. Nico gituma udashobora kubasaba n'amahera, baba bashonje. Ige ni sacrifice y'amaraso abantu batazi. Ariko ingyagia zose toza n'ama miliyoni ngiye kugira. Ariko abantu baba baparitse amamodoka kubona badashonje z'amafaranga. None nibo yatanga. Abantu ari Imana aza bose, ariko kuko aritahuye bajya nyene, kuko Imana ihera mu ahantu anyegeje y'umwijima ikaguhera ivyo ushaka byose. Data yo ndamusenze ama ivyo nkeneye maze kwiherera ahantu atabonekwa na bose. Niyo ikihezagira abakozi b'Imana bukuri. Ariko uranyumva, nihera abakozi b'Imana bukuri, bisigura ngo arashobora kuba hezagirirwa handi hantu twe tutabona. Mugihe hajya kwa kwiteze ngo araza gutoza ama miliyoni kuri stade akabyirekera kubera zimpamvu yavyo. Imana iratunze.